twarabonye ko akagari n'agasuzuguro kanyuranye navyo ari intambamyi mu ntwaro ya demokarasi. Burya iyo ufashe urubuga rwa politiki ukagugara nikuvuga ko imigambwe ishobora gukora, abamenyesha amakuru ntibashobora gukora, amashirahamwe yigenga ntibashobora gukora, amashengero ntashobora gukora yigenga, abanyagihugu uko nyene. Ni ukuvuga ubusuzuguye Ndadaye kuri iryo ragi yavuga ati kizire kikaziririzwa ko umuntu atotezwa ku mpamvu ibi cyangwa iriya, kukaba agasuzuguro. Iyo nyuruje abanyagihugu bakishwa bagatobura iziga, ukangaza abanyagihugu, ugapfungira abanyagihugu ibyumviro byabo, ubu uri kurasuzugura Ndadaye kuri ryaragiye. Iyo ufashe itunga ry'igihugu riba ryavuye mu maboko y'abanyagihugu, mu cyuya cy'abanyagihugu, batanga amakori, batanga amatagisi, ibiciro hirya no hino by'ibisumwa biduzwa kugira amafaranga ave mu banyagihugu. Ayo mafaranga uyakora tugakoresha iby'iwawe, ukiyubakira amazu amwe agerekeranye nka 10-20, abo twumvise ngo bari bamaze gushaka kujana 50, ukigurira imiduga, abo twumvise ngo bari bamaze kuza gushaka ku miduga irenga 50, ukitaka neza muri ayo mafaranga kuyatemberamo, ukakoresha ishaka ukayasesaguka yonona, ukagira iturire, ukanyurutsa itunga ry'igihugu ukarisesagura. Uzuba usuzuguye abo banyagihugu batanze ayo mahera gusa basuzuguye ko bamaze, no kuvuga no kubahemukira ubahemukiye, tagasuzuguro gasumba ngaho. Dufate nk'imigambwe CNDD FDD na FRODEBU niyo twafatiye ko tugasanga umugambwe Sawanya FRODEBU niwe wavyaye umugambwe CNDD FDD, hamwe umugambwe ukibubasha bwo gutoteza umugambwe FRODEBU mu kukumira mu mabanga yose y'igihugu, mu gufasha abagomba kusambura ugasambuka. Ako nako nyene twasanze aragasuzuguro ko kutubaha umuvyeyi cyangwa abavyeyi. Twasanze ari byinshi rero bijanye n'iyo ngendo y'akagare n'agasuzuguro. Turavuga tuti ibi byose bijanye no guca kubiri n'iragi twasigiwe n'injungu ya demokarasi Perezida Melchior Ndadaye, dutegerezwa kuva hasi tugasubira kubiharanira, tugafashanya n'abarundi bose, abumva demokarasi n'abatumva demokarasi, tugapa hasi tugafashanya kugira ngo ubwo Burundi bushasha burangwa amahoro n'umutekano kuri bose, burangwamwo iterambere kuri bose, burangwamwo utungane kuri bose, buri ijambo umunyagihugu agaserura ibyagona adakebaguzwa, atarangabuzwa, akitorera abamurongora canke abazomuserukira mu mwidegembya atagitsura atamusunikano. Abanyagihugu bagasabikanya ivy'igihugu gitunze bakagiteza imbere bagafatana mu nda. Twasanze ubwo Burundi bushasha butegerezwa kugarukirwa na bose, kandi umugambwe Sawanya FRODEBU ukawugiramwo uruhara, kuko ubu tutaravye neza harabifuza kugarukana mu gihugu c'u Burundi bimwe byo gutembagaza ubutegetsi ukoresheje ingoho. Twarumvise ko mu mwaka wa 2015 byahatswe, turumva n'ubu hari ariko baraburana, tukumva ko byasubiye guhakwa, murumva ko biriko biragaruka. Aha mu gihugu c'u Burundi turazi neza ko hari n'ayindi migwi igomba kugaruka yitwaje ibigwanisho, ikarasa abanyagihugu, gatera amagrenade ku banyagihugu, kibabaje hari yatera mu masoko, aho usanga abantu benshi bategereye imiduga. Ari ibintu byose bikaba ari ibintu bibabaje. Twaciye dufata ingingo yuko dusaba abarundi bose bababajwe n'ivyo bintu byagarutse by'umugambwe y'umugambi umwe, intwaro z'igikenye zigatatu kimwe byose niko ndavuga bigaruka byo gutembagaza ubutegetsi cyangwa gufata ibigwanisho. Babuze tuti duhamagariye abarundi bose iyo bava bakagera bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose z'igihugu, kuva hasi bakareka kubandanya biganyira, bakareka kubandanya barira, bakareka kubandanya bidoga, bagashira inguvu zose bafise hamwe, ubwenge bafise, uburyo bafise, bagahindura ibintu muri aya matora yimirije mu mwaka wa 2025 no mwaka wa 2027, kandi birashoboka kuko barayamaze ngo nta mvura idahita buraca bugacana yandi.